Tabahaye kandi ikaze mwese mu kiganiro akabijya ni kiganiro kigira gatanu muri umwaka w'ibihumbi 2012 dusigaje imisi 173 kugira ngo dushikire rya genekerezo ridasanzwe ry'uwa mbere mu kakaro aho uburundi buzoba buramutse buhimbaza imyaka 50 kuva bwikukiye. Kino kiganiro kibashikira kuri Rema FM, kuri Radio Salama, Umuco FM na Star FM. Muradukurikira kandi ku murongo wa internet wa Rema FM kuri wezi 3 akaburungu Rema FM akaburungu.com. Ndasubiye rero kubaha ikaze muri kino kiganiro. Nize yuko muri mu mahoro no mu mutekano aho muherereye. Nuko uno musi tugaruka kuvyerekeye ingene abarundi boha agaciro igihugu cabo mu kugikorera no mu kukivuga uko kiri. Tukaba muri studio turi kumwe n'umutumire nawe nyene afise ubutumwa buja muri iyo ntumbero. Akaba ari umutumire asanzwe aba mu gihugu cyo hanze. Mu kanya ndababwira wariwe, ariko ndabibutse yuko muja kugira ico mushikirije namwebwe nkuko bisanzwe muri kino kiganiro. Muduterere ivyimviro, kumbure mufise n'ikibazo ikina kiriya mushobora kubaza umutumire, naho nyene murahawe ikaze. Ni kuri 22 10 ubusa jewe mwatanguye kumva ndi Epimake Butere niko bitungwa. Ninde yari yaje
nkuko rero nari nabivuze mu ntangamarara turi kumwe n'umutumire n'umurundi akaba asanzwe aba hanze yitwa Felicien Nsengiyumva bamutazira General Femi de Jaba ndaguhaye ikaze Felicien Nsengiyumva. Ego General Femi de Jaba reka ndagusabe ugerageze. Nibaza yuko abantu bashobora kuba batakumvise ndaguhaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Ego ni General Femi General Femi de Jaba sinzi ko gerageza kudusigurira icari cyo iri zina umenga ni ry'igisirikare. Oya si ry'igisirikare. Mbere kuri Femi de Jaba. Femi bisigura Felicien Minani. Aha. De Jaba nukuvuga Jaba na mazina ya papa. Twa Jaba mvuna umutima nukuvuga Felicien Minani fils de Jaba mvuna umutima. Ni mfunyafunyo y'amazina yawe n'amazina y'umuvyeyi wawe. Hanyuma urazi ko abaririmbyi na twebwe ibyo dukora n'urugamba mugabo ntitukoresha inkoho. Ego mukoresha dukoresha igitari dukoresha amajwi urumva nibyo bantaziriye. Urakoze cyane General Femi de Jaba. Sinari nabwiye abikora twumviriza ko usanzwe uri umuririmbyi ariko kandi ukaba mu gihugu cya Norvege. Nivyo. Umaze igihe kingana gute? Muri Norvege ndahamaze imyaka ishika ku 8. Mugabo nari maze imyaka ishika 16 ndi hanze y'igihugu cy'u Burundi. Waciye mu bihugu bihe imbere yo kushika muri Norvege? Novuga narabaye cyane muri Congo, hanyuma nahabaye gatoyi Dar es Salaam muri Tanzania. Ego nuko urumva yuko wagize intambwe zitandukanye uba gushika naho uri mu gihugu cya Norvege. Utubwiye ko usanzwe uri umuririmbyi, sinzi ko abaririmbyi kenshi murabangutse no kuvuga naho wowe utitegura ashaka kuririmba ducishirize ko agahogo twumve. Kuba kwisi no kwitonda ubuntu burihabwa umuntu nuwovugwa neza ahari hose na bose akabana neza n'abandi mu mahoro n'urukundo. Umvesha kuba kwisi no kwitonda kuba kwisi no kwitonda bagenzi. Urakoze cyane. Ngira ngo sinzi ko mu buhinga bw'ivyuma ko karirimbo ariho karingira ngo duce tukumva karimwo umudiho n'ibicurarangisho. Reka tubanze duhe akanya baradukurikira banze bumva ko karirimbo. Ubuntu burihabwa umuntu nuwovugwa neza ahari hose na bose akabana neza n'abandi mu mahoro n'urukundo. Anyamara saza ntasaba nta bwiza bwo kwishima urinda ururimi rwiwe aziga mu buzima bwiwe wirinda gukora inabi aronka imigisha myinshi. Umesha wafisi no kwitonda wafisi no kwitonda bagenzi wafisi no kwitonda wafisi no kwitonda bagenzi. Nuko rero muravyumvise ako nagahogo ka Felicien Nsengiyumva turi kumwe hano muri studio nkuko mwavyumvise akaba yitwa bakaba bamwita General Femi de Jaba. Niwe turi kumwe hano muri studio. Imbere yuko tubandanya utubwire muri iyo ndirimbo kuba kwisi no kwitonda ubutumwa nyamukuru mwashatse gushikiriza n'inkubu. Ubutumwa nyamukuru ni kugira ngo abantu tubane neza mu mahoro n'urukundo twubahana
yaba umuntu mukuru canke uciye bugufi, uwize n'utize, uwishoboye n'utishoboye, twese tukabona yuko turi abantu atawuruta uwundi, kuko no munsi niba umuntu yagize amahirwe akaba ari hejuru kuri isi, siko vyama ibintu birahinduka, akubaha uwundi nk'ubu urya ari munsi ejo nawe ashobora kuja hejuru. Ego urakoze cyane. Tubwiye yuko umaze imyaka 10 n'iyindi mu bihugu byo hanze, wari usanzwe uronka akanya ko kuza mu Burundi canke kumbure bishitse uno mwaka? Bishitse uno mwaka kuko nari maze imyaka 16 ntari hano mu gihugu. Iyo uri hanze ntivyoroshe gutaha mu Burundi kuko urasoma ibintu vyinshi, urumva ibintu vyinshi, kumva ko ari intambara, kumva yuko utaryoherewe gutaha i Burundi nubwo buvyifuza. Mugabo ndashimira Imana kuko hari n'abari bambwiye ngo ugiye mu Burundi ngo sinzi ko urara, ariko ko navyumvise siko nabisanze ndacariho, ndabishimira Imana. Ano kuvuga ubutumwa muronka muri hanze ntibubahumuriza? Ntibuduhumuriza, bwo dusoma ku ma internet canke amaradiyo amwamwe, bica bituma umuntu atagira intege zo gushaka gutaha. Ariko rero je navuze nti ibyo byose n'abandi barahabaye, reka je gende ndabe basi niba ivyo bintu bivugwa ari byo. Muvuze amaradiyo, hariho n'ivyandikwa, nibaza ko natwe muronka kanya kuko dukurikira ko natwe turi ku murongo. Ego mpara numviriza cyane Rema FM. Mwumvirije ubutumwa twebwe, mwumvirije ibivugwa ku radio yacu Rema FM, muhora musanga hari ikintu kibahumuriza canke nayo nyene nice kimwe n'izindi? Je navuga yuko ni radio nshima ibintu mushikiriza. Sinavuga ko byose ari jana kwijana, mugabo ndavye muri rusangi iri mu zambere. Kuvuga iyo mumvirije Rema FM murumva yuko kumbure umutima ucurema. Murakoze, nice gituma twitwa Rema FM. Murakoze cyane. Hanyuma mwariko muratubwira muti ubutumwa canke ivyo twumva biraduca umutima. Tubwire ukuntu mwebwe muronka izo nkuru, muzironka gute? Ikintu nyamukuru kibaho inkuru niki? Hariho amaradiyo, hariho twumviriza biciye kuri internet. Ari kuri internet urasoma amakuru yandikwa, yumva ni muri ubwo buryo bubiri hanini turonka amakuru. None nivyo murasoma ivyo binyamakuru, ntibishika namwe mukimvira muti arashobora kuba batubesha, canke muragerageza mugatohoza namwe mukamenya ingene bimeze vyifashe mu Burundi? Nivyo umuntu aragerageza agatoza, ariko kubera ko utaba wibereye mu Burundi ntivyoroshe, ariko birashika umuntu akavuga ati aha nkumbure sivyo. Hanyuma ukavugana n'abantu kuri telefone bakakubwira ati sivyo, mugabo wasoma kuri internet ugasanga bitandukanye n'ivyo abandi bakubwiye. Ari naco bituma je naco mvuga ntivyo vyose reka nishikire hariya nirabire ivyo bintu bivugwa ko ari byo. No kuvuga aha aicu umuntu yofata nuko hari abantu batinya kuza mu Burundi kubera ivyo bumva? Nivyo naje maze igihe kinini ntazo ko hari ivyo numva bitera abantu kutihutira gutaha. Unawe umuntu yavuga yuko nkawe kugira uze kwabaye kujya umutima menshi? Yego je navuze ati ivyo vyose n'abandi barabayeho, reka rero hariya nirabire. Nuko mwasanze bimeze gute? Icyo mwabonye gitandukanye n'ivyo mwahora mwumva niki? Nshitse ku kibuga c'indege nasanze abantu bameze neza, hanyuma nashoboye gukwitira hirya no hino mu gihugu. Yego hari sinzi ry'abantu, umuryango, abagenzi, menyeshamakuru, n'abaririmbyi. Abakubuzi nk'umuririmbyi usanzwe ucuraranga n'indirimbo ziryoshe abantu bakoresha kenshi. Navuga yuko kuva nshika ino sindumva amasasa avugaho aho mperereye. Ariko uri hari hanze bakubwira yuko bikomeye gose. Sishatse kuvuga yuko atobavuga hirya no hino, ariko je aho maze kuja aho ndi ntavyo ndumva.
mu Burundi nk'ubu muri uwo mwanya mutoyi umaze icyo umaze gushima niki? Ubwa mbere nshimira Imana rwose ko nasanze hari bitari bike byahindutse, na cyane cyane ubu turafise abategetsi bakunda Imana basoma ijambo ry'Imana, iryo naryo niryo tuvomamo cyane cyane impanuro nziza zidufasha kubana neza n'abandi, hanyuma kasanga umutima w'urukundo wariyongeye mu bantu, rimwe nasiga kera nk'ibintu by'amacakubiri y'amoko, ubu by'ukuri aho maze kuja ndabona yuko ntavyo, hama nivyo ndabishima, kandi ndaje mu makartier yose, mugabo ntaragenda ico gihe ntivyari vyoroshe. Ubu ndabona ko hari ibintu bitari bikiya byahindutse mu nzego zinyuranye, hama nabonye ko hari n'iterambere rimaze kurangurwa, amazu meza mashasha, ivyo birahesha agateka igihugu. Ndumva reka n'abamenshi no mu bijanye no kumenyesha amakuru, ahubwo hari abibaza bati aya mazu ariko arubakwa manini manini yo bava mu busuma, mu bantu biba ubutunzi bw'igihugu hanyuma bakaduza amazu. Ivyo je sindabizi, aho yo bava ariho hose je gikuru nezezwa nuko hari amazu yubakwa kuko ahesha agateka igihugu cy'u Burundi. Hakuja kuyubaka hanze mu mahanga ndumva yo kubakwa ngaha. Nukuvuga ariko hariho n'abavuga bati n'abarundi bakora bakabirakuye hanyuma bakayaronka, ngira ngo nabo nyene murabashigikiye. Yego, ivyo byose kuri iyi si hari abantu bakora bakaronka ubuzima bwabo biciye mu nzira nziza, hariho n'abandi baburonka biciye mu nzira zitagororotse. Ivyo jewe sindabizi n'Imana ibizi, mugabo ico nshima nuko mbona ko hari iterambere riko riraba mu gihugu canyibarutse. Niyo ugira woruruke indege, urazi hari ibibuga vy'indege ahandi ushika ugasanga ni ishamba gusa, ariko ushitse ukabona harubatse hasa neza, ndumva birahimbaye. Mugabo ntubona ko kubwawe kumbure abantu bari bakwiye kumbure kubanza gukeza abo bariko barakora imbere yuko batangura kwiyumvira yuko abariko barubaka kenshi imbere ugasanga basa n'abafatira mu kivunga, bakavuga bati abo bose n'abariko baranyonora itunga ry'igihugu. Ntubona ko abantu bari bakwiye kumbure nk'uko uriko urabivuga kubanza gushima ivyo biriko birakorwa? Yego, ku bwanje nibaze yuko byose bibiri bitegerezwa kujana, gushima no gukebura. Mugabo umuntu agashira imbere kuvuga ivyiza, ntashira imbere ibibi. Hariho ivyiza umuntu akabivuga, hariho bitameze neza umuntu akabivuga. Vyose bikaba ku neza y'abarundi, y'igihugu cacu. Nk'akarero kubwira, none uri nko mu mahanga ukavuga Uburundi nabi, abanyamahanga ntibifuza kuza muri iki gihugu cacu, baca babaza ati hariya ni igihugu kimeze nabi, ni igihugu c'abicanyi, ni igihugu c'abarya ibiturire. Kandi ivyo kw'isi yose, mu bihugu byose ibyo kw'isi, nta na hamwe ibintu vyera ngo de. Ariko aho bitagenda neza umuntu arakebura, kandi akabivuga mu rufasoni, tuvuge kugira ngo abantu baba batakora neza bikebuke. Ariko rero bajya bakora neza nabo ntibace bagwa mu mporero, ariko kandi vyose tukabikora kugira ngo duheshe agateka igihugu cacu. Hariho ivyo mwumva, muratubwiye ivyo mubona kumbure bigenda neza, ivyateye imbere nk'ibi uvuze uti bya bindi by'amacakubiri nahora mbona ntibikiboneka, hariho n'iterambere riboneka. Hari ivyo mwasanze kumbure bitameze nk'uko mwari muvyiteze muba mutashimye? Ego, ndibaza ntibishobora kubura, ariko kugeza ubu ntavyo ndiko ndabona neza. Ivyo ubu ivyo mbona mu bivugwa naho kumbure hari ivyo umuntu abona n'amaso, hariho kandi n'ivyo yumva. Hanyuma ushitse ushobora kuba waravyumvise uri hariya, kumbure no ngaho ukavyumva, uvuga uti abarundi iki bari bakwiye guhindura kugira batera imbere. Yego, nk'ivyo novuga nk'ibijanye n'umutekano, nivyo sinovuga yuko ati
igihugu cose amahoro ni 100%, ariko iyo uri hanze nyine uvyumva ucumengo igihugu cose kiko kirasha. Hakaroro no guhayo nk'abantu nasezeye ngomba kuza vuba ati wowe rero n'agasaga ntituzi kuzogaruka bwabo ucumva iba biri mu mutwe y'abantu muri bijya ibintu basoma ucuna ko atari vyiza. Ubu hari abantu benshi babifuza kuza mu gihugu kandi kugira ngo barabe ukuntu nabo boterera mu byo bamaze kuronka kugira ngo igihugu gitere imbere, ariko bagatinya kubera ivyo bintu biba bivugwa kandi ahanini atari vyo. Ariko nubwo hoba hari utuntu dutoye tutameze neza ndumva abantu tutoca dukavya turenze urugero. Mukanya gahezo waruvuze uti nasanze dufise abategetsi b'igihugu bakunda Imana, ivyo birafise akarusho bizana ku bijanye n'ingene igihugu gitera imbere, ingene gitwagwa. Yego kuko je ndizera Imana kandi ndibaza ko Imana atawushobora kuyifinisha, kandi ukoreye mu buryarya Imana irashobora kuguhana. Hanyuma rero tukabona yuko nkuko nari nabivuze haje igitabo c'Imana kirimo impanuro nyinshi zidufasha by'ukuri kugira ngo dutere imbere, inyigisho nyinshi ugaca usanga abantu biyandika neza ingene bavuga amajambo yubaka na cyane cyane baba bavunye mu gitabo c'Imana. Rero iyo dufise abategetsi bakunda Imana ndumva ni imigisha myinshi, urabona yuko n'igihugu gitera imbere. Ubu urabona ko hariho ibitari bike bimaze kurangurwa muri imyaka mikeyi, ndumva umuntu atovyirengagiza, nubwo vyose uko abantu tuvyifuza tutarabishikako kandi turi kwisi ndibaza ntidushobora kubishikako, ariko intambwe tumaze kugerako ndumva yuko abarundi toyishimira tukareka kuguma twidoga, kandi hari ibindi bintu tubona n'ubwenge bwacu tukabona yuko ibi bintu bimeze neza. Ndumva yuko twogira umutima wo kuvuga ukuri uko kuri, hari ibindi navyo ndumva tuvuga ukuri byo dufasha. Ego mwebwe mumaze imyaka itari mike hanze kandi myinshi imbere nkuko ndabibona mukamuyimaze mu gihugu giteye imbere nka Norvege, uriko uraraba ibiharuro usanga amahera canke uburyo umunyanorvege aronka ku mwaka ataho bihuriye nayo Murundi turacari inyuma cyane. Nkaha ndabona mu biharuro byo mu mwaka wa 2010 aho usanga umunyanorvege umwe yandikirwa amadolari 54,000, umurundi nawe 300. Akabanga aba bantu bakoresheje wotubwira wokwibira abarundi kugira nabo bashobora gutera imbere intakahe? Ico novuga nuko ahanini biva ku gukunda igihugu n'ibikorwa. Rero hariya abantu barakunda igihugu cabo gose, barakihayagiza kandi bakagikorera, bakunda ibikorwa. Nta kazi hariya uvuga ko karagayitse, abantu urababona bagiye ku kazi bagakora kugira ngo babeho. Ariko muri ibi bihugu byacu byo n'uwiza arashobora gukora akazi kabaye baye no gafatwa ko kabaye baye. Yego ahubwo hariya burya buzi bubaye baye nibwo uronka ibihembo byisumbuye. Utino naho ino naho hari ubuzi abantu binenaguza batakoje sino gakora, hanyuma iyo benshi bavuze atako ntitwogakora akabura ugakora, urumva igihugu nigeza ngo gitere imbere. Aho urumva turakwiye bicaye batagira akazi. Ego urakoze cyane, reka kumbure duha kanya abariko baratwumviriza bashobora kugira iri naririya baterereye muri kino kiganiro, hanyuma rero mu kurindira duce tuba turumviriza kandi karirimbo muri utwo turirimbo tutari duke umaze gusohora. Urundi bwacu gahugu keza sabwa mahoro mubawe, abana bawe bose wavyaye utekaniwe utunganiwe, gahugu
kacu umutima wa Afrika abansi bawe. Ikiganiro ni akabijya tukaba turi kumwe n'umutumire Felicien Sengiyumva ariwe Femi Minani Felicien Sengiyumva Minani ego Felicien Sengiyumva Minani ariwe General Femi Dojaba. Ndabona umuntu ari ku murongo ashimye kugira ico aterereye. Allo amahoro ego mwiriwe amahoro neza. Ninde ari ku murongo? Umuntu Joseph ari hehe? amuvugana ari ngaho Bujumbura. Ego Joseph ugira icyo uterereye ukoresha umwanya muto wayi kugira duhakanya abandi benshi bashaka. Abakwirikiranye muravuga byerekeye umutekano i Bujumbura i Burundi. Mu bisanzwe ari Bujumbura umutekano wafiye mu gucorose. Abavuga ko umutekano atawo n'abantu bafise ibindi bintu bagamije biri nyuma y'ivyo umutekano. Allo ndakumva neza Joseph. Ubundi bicika n'abantu bafise ibizindi ariko Yozefu ntituriko turumvikana neza, sinzi ko gerageza guhagarara ahantu hakirurutse kumbure ukaraba yuko byo twokumvikana. Allo oui allo umuranyumva? Ego ndakumva waruheje kuvuga uti abo babivuga barafise izindi ntumbero, ibindi bintu biri imbere bashaka gushira imbere nayo handi ho uravye umutekano ahi Bujumbura no mu gihugu cyose uriho. Umuntu yo vuga atamutekano aragendagenda urashobora kuva ngaha aye ukagendagenda igihugu cyose ego atamuntu n'umwe atangwa nimwe ufise. No kuvuga yuko rero abantu genda nazo ko bwanje ndabateye ivyatsi. Uwo muntu yakivuye ko atawo nayo yarashanga yirabire agendagenda igihugu cyose azosanga umutekano ukwiye. Ego no mutumire nawe nyene aravuga ko umutekano uboneka na hatavyera ngo de hari ikindi cyimviro yavuze ati kugira natwe dutera imbere nkuko abandi nko muri biriya bihugu babamwo batera imbere birakenewe yuko abantu bijukira ibikorwa. Aho hoho uterera iki kuri ico cyimviro? Bijukira ibikorwa ico no kuri kwigendera kuko abantu bose muri igihugu cy'u Burundi benshi bakeneye kurya ibyo tabikunya ushaka imbere ibikorwa abantu barakora usanga ngira ngo n'ingorane zigabanutse. Nuko rero abantu benshi ubuye bashaka kwikarya ibyo bashaka kurya cyo kabigira kuye abantu bamushyigikira kwijana. Ego Joseph ndagushimiye cyane kubugize icyo uterera. Murakoze cyane. Ego nuko ngira ngo yarekuye umurongo kugira ngo duce turaba wundi muntu yogira ico aterereye. Ndabona hari uwamaze kufata. Allo namahoro? Ego ninde? Remeseme murakomeye. Twebe turakomeye cyane sinzi nawe. Ndabakunda cyane kwa Jamal. Uri hehe gajama? Ndi mu Kamenge. Gira ico uterereye. Okay nagomba ndamutomotumi. Ego yitwa Felicien Sengiyumva Minani General Femi Dojaba. Numvise n'indirimbo ziwe. Mugabo hari ikintu kimwe tukuye mbona nagomba ndamubaza. Mbega unyarutse mu kumubaza kugira duhe akanya bandi. Ego ndabyumva ariko ego umutekano urahari. Mugabo nibaza ko nibitameze neza navyo mubibona sivyo? Uri kuramubaza arakumva. Aro? Uri kuramubaza arakumva bandanye icimviro cyane. None turazi ko mubarabara yakotswe. Mukana abantu bagira ingorane bagafungwa bagafatwa bagapfa. None twoca tuvuga ngo ko umuntu yapfuye ibarabara ligakorwa nta ngorane. Ahubwo no guhanurana tukasenga tukaraba ngene bigenda kw'Imana duhaye mukuru w'igihugu azimana. Urakoze cyane na hinge gato ariko nturenze umwanya kuko abandi nabo barakeneye kugira icyo ashikirije. Nagomba kandi ndamubwire. Urumva hariya hanze yarumva amakuru yino. Nagomba ndamubwire ko kijya gihe abantu bapfa ubuho byahetse twasenze Imana biriko birahera ntabyo yigera yumva canke yo avuze ngo hariho amakuru amwamwe atyoza nabaca asobanura ati iragiye nini yo yavuze aya makuru atameze neza canke asobanura ati iki kinyamakuru wacanditse yarabeshe. Jamari aro ndindire gatoyi cyane ndagushimiye cyane ikimbiro cyawe cyamaze kumvikana cyane muzamukoze. Aro oui yawe nkaba nagomba ndamubwire nti yo muvuze ngo hariho abamenyesha makuru bavuga amajambo atariyo mube muca mubeshuza muti
iki niki nico bavuze kitari ico muba mukoze kandi urakoze cyane Jean Marie sawa ego naho nibaza ko ngaha tutaje kuvuga kudondagura amaradiyo canke amazina y'abamenyesha makuru nibaza yuko twavuze muri rusangi ko hariho amakuru wavuze muri rusangi ko hari igihe usanga inkuru zidahumuriza ngira ntibikenewe ko turinda kugaruka ku bayanditse sinzi ko hari undi muntu yashimye kugira icyo ashikirije nuko hari ivyimviro by'abanyagihugu babiri nk'uyu Jean Marie Joseph wavuga ati umutekano urahari n'ubu avuga ati umutekano nivyo uraboneka cyane cyane muri no minsi ngo mugabo nibitagenda neza ntitworeka kubivuga allo ninda ari ku murongo amahoro ni Ferdinand sabwe ikaze ni ryawe mu kiganiro ufate akanya gatoyi nk'umunota umwe yego baramukije umutumire arakumva yego murakoze naje ndabaramukije ikiza nimbazo nagera mu gihe hamwe usubira iyo yaje ava ndibaza yuko ibyo azovuge ibyo abona byabaye ati nasanze habaye iki nasanze hari kwakorwa iki kubera ko kandi kiri naco naje kuganira mugenzi wanjye nkaye mu radio bavuga ngo harayasoma kuri internet akabona yuko ngo wara makuru ngacu umutima kandi aro ndakumva cyane Ferdinand unyarutse kandi bazako ngo bamenyesha bakuru mukora iki none kugira ngo wahamagara ati aha naha ngo murabe hapfuye umuntu mugasanga yapfira aba mukariho cyangwa mukaza kubesha ngo hapfuye umuntu atapfuye cyangwa ngo je n'umunyagihugu guhamagara nti ngwino ngaho urabe habaye ugasanga ni cyabaye cyangwa woza kubivuga ngo cyabaye rero ikiza nuko ikirico iziza kugira yuko ziza no 9 cyana kikaba kibi kimwe kijana nicyo kiboneka nabi kubera ni ugenda gusanga ahantu uvuge ngo hubatse ngo amashuri hubatse iki ngo hari ibitaro byiza ugasanga bukebahishiye umuntu wa muntu warayishyira usanga byose yabikoze kandi ni nkako Ferdinand sabwe urangiza ikimbira niko narangiriza ko nyene je nkatera kamvuga ati nibagerageze barize bakoresha ijambo bakoresha ijambo ari kuzashire mu ngi guhana umuntu yoba atose dundi ashakisha undi bakamufata ariko Ferdinand ariko urazi yuko umuntu arashobora kuvuga gutanga inkuru imwe irashobora kuba ari inkuru y'umutekano mugabo umwe akayitanga abantu ntibayitange mu buryo butandukanye nk'aba bari hanze uramaze kumva n'abaheruka guca ngaha bavuga bati nivyo turazi ko ibintu bitameze neza byose mugabo hariho inkuru zica umutima ivyo navyo bivuga kwiki ivyo ndavyumva ivyo birashika n'ivyo navyo bihariye mugabo je kizi umuntu avuga ati iradio kana natwe turi mu buri tuvuga ati iyo radio sizo yavuze Ferdinand reka ndagushimire cyane kuko ntitwokwiha uburenganzira bwo kuza kudondagura amaradiyo ego urakoze cyane azovuga ibyo yabonye ntageze uvuge yuko ibintu bakuye ngaha mu gapande kamwe gusa Ferdinand ndagushimiye ku cyimviro cyawe urakoze cyane Ferdinand rero ndanamushimiye ko numwe mu batumire mu banywanyi bakunda kudutelefona kenshi nkaba ndamushimiye akurikire kumbure ico uno mutumire aja kugira reka imbere yuko twakira uwundi kuri telefone tubanze duhe akanya umutumire agira icyo ashikirije kuri ibi vyimviro by'aba abanyagihugu batatu murakoze je ivyimviro byabo navyumvise bose kandi ndabishima ngira ngo niba bantegeye neza je navuze yuko kunegura si bibi ariko navuze yuko umuntu atoguma anegura gusa yovuga n'ivyiza hanyuma ibitagenda neza navyo akabinegura kandi ndumva aho niho n'ibintu vyoheza bikamera neza mugabo kwirengagiza ivyiza vyoba vyakozwe canke bihari ndumva yuko aho umuntu ataba ariko araja mu murongo mwiza nico nashatse kuvuga ikindi naco ngira ngo niba bantegereye abo uyu wahejeje kuvuga navuze yuko aho jewe maze gushika nasanze umutekano umeze neza reka na ruguru naraduzeyo washaka ingozi ashika gatatu kabiri rimwe ku murango ikindi gihe mu ijoro ndagaruka nasanga abantu bariko baragendagenda mu ijoro saa 3 saa 4 z'ijoro bamwe bifataniye ukuboko bavuye nko mu rubanza urumva ivyo biri mu bintu byatumye ishima nkavuga nti ibintu ni vyiza ko siko nabiziga ariko simpakanye yuko ho bari nk'izindi ntara hoba nk'ahandi haba nk'utugorane ivyo sinobihakana kuko sinashitseyo je navuze aho maze kugera kandi sinavuze yuko
ibintu ngo vyera ngo ijana kwijana kugira barantahura ku bwawe rero abandika amakuru canke abayavuga bategerezwa kubafasha nka mwebwe muri hanze kumva yuko naho hari utuna turiya umuntu ashobora kurengana akagenda hagati mu gihugu yego kuko nkaho mba muri Norvege naho nyene urasanga hari ibintu bitagenda neza kandi saho honyene mu bihugu n'ibihugu bindi vy'Iburayi abantu barabivuga ariko uravye uburyo babivugamo sico kimwe n'uburyo usanga nk'ibintu byo bavuga mu bihugu byacu byo muri Afrika na cyane mvuze nk'u Burundi bivugwa kuko usanga dushira imbere ibibi gusa tukibagira yuko ivyo bibi biba mu gihugu cyacu biraba n'ahandi n'ubwicanyi hari ya buraba je nkifuza yuko ivyo bibi bibiba vyovugwa nabijya vyiza biba vyovugwa badafite intumbero yuko bibandanya biba bibi kuko hariya iyo bumva ibibi gusa bacavuga ati hariya nta nohoza ikirenge mugabo iyo bumva yuko hari ibibi hakabayo n'ivyiza bacabona ati ivyo nibisanzwe uko ni wacu biraba yego hariho ikindi kibazo kumbureno baza hariho abibaza bati abarundi dukunda kuvuga cyane amajambo mugabo ibikorwa bikaba bike sinzi ko ari ko mubibona ivyo novuga yuko muri twebwe abantu hariho by'ukuri abantu nkuko umwe yabivuze bakunda kujya ivyo batabiri yakuye kandi abo hari igihe baba no mu bambere mu kuvuga nabi bajya baba ko barajye ivyo babiri yakuye ivyo nkuko yari yabivuze Jesse simenyereye kuvuga ati ni naka twese aho tuba turabibona nivyo yaravuze ngo umuntu yovuga ati radio kanaka mu kirundi twebwe indero nk'indero je nakuze mfise ikintu urakivuga hanyuma abantu yubeshe abantu baba babibona iyo uvuze ukuri abantu baba babibona nubwo utaba ududuriyeko kuko byose ngaha biri ku isi nta nakimwe kinyegezwa no kuvuga ni radio ibesha abantu barayibona yego nubwo umuntu atokirwa arabivuga abantu barabibona ego nibaza yuko noneho atakanya twokwiha tari no mu migenzo yacu canke imbere no mu mategeko kuza gucira imanza kuri micro reka unkundire twanze twakire abandi banywanyi baba biteguriye kugira ico bashikirije sinzi ko ari uri ku murongo allo amahoro namahoro murakomeye turakomeye cyane twese ndamukire tumutumire yego murakoze ndabaramukije nanje karibu gahi wacu nuko burya ngo inkuru mbariranitwa niyo umuntu yiboneye murakoze ni kaburungu duga kwijambo yego murakoze reka mbere nongere ndamutse n'abari muri Norvege abarundi cyane bari hari Australia n'ahandi kandi ni benshi cyane abarundi twarashitse mu mihingo itandukanye ibyo byita no kugira dutera imbere ko ngo akatagurutse nikamenye yo bweze mugabo cyane iyo umuntu amenye ko bweza agahita akaza kubibwira bimuhira bewe uramaze gukubitira mu mahanga na rimwe wafise ndaja kure ngarukira mu bihugu duhana bibe byonyene naho nyene ni mu mahanga yego tataze hata Rwanda na ta Uganda ndamaze gusemberayo duga kwijambo rero murakoze yuga mbere nagomba kusimira uyo mutumire mbwira n'abandi ndabakebura kugira ngo bumwe bumvishe amajambo benayo amwe ntibabimenye neza ukuntu ibintu bimeze ko boza barasimba bakaraba yepre magenda shigikiye ko ababa bagiriwe ubuntu bagasimbira hariya burya ngo akimuhana kazi imvura ihise burya ntugire ngo mu mahanga hari ico hazote bahatumarira cyane wamenye ubwo bwenge bodoka bwigisha abandi barundi kuko hari igihe ibintu byanka umuntu akamenya yuko amaherezo y'inzira ari mu nzu kuterekeye cy'umutekano mu Burundi hari habirutse kandi hari abagiye nibyo babizi ukuntu byari byatanguye mugabo ngo intango ntingana n'iherezo ubu rero urumva aho turi ni heza novuga ko ari heza kandi twosaba Imana twese kugira ngo aka gahengwe dufise nikataka dusubirana inyuma ari naco gituma je ntoshigikira abantu boguma bavuga ngo tugwane cyane ngo abintambara kuko abarundi barayamaze kurutira mu kato rugahitana nyoko ntubuzi rero uw'intambara ihitana urashobora kwiyumvira ko ihitana jewe jakaba ari we muguramba barasimze ngo uzo guhitana mugabo niki ibintu biba bimeze ego kaburungu ubona gute wagiza ngaho kugira duhe akanya abandi kimwe gusa nagomba gusaba nagomba gutuma uyo mutumire genda afite abagenzi benshi bari muri Australia na Norvege mugabo kubera nkuko abivuze ati twahora twumva mu ntara
ukuntu bivuga siko ndabibonye kandi nibyo umuntu ashobora kuvuga uko abibona mugabo nagomba ndamubwire ko umutekano burya umuntu umutekano ba mu mutima igituma mvuze ntuba mu mutima urabona ko hariho naho ugenda ahantu umuntu bamubwira ati jendi kaburungu bagaca kanguka ngo nta n'umupolisi ufise mugabo umutekano wa mutima bose bazoza bomba ibihuha bazamenye ko ari byiza kugira bishikire ngaha babone n'uwo mutekano hanyuma ube mu mutima murakoze urakoze cyane kaburungu sinzi ni kaburungu arakoze cyane sinzi ko yarekuye umurongo kugira ngo uwundi munywanyi awufate dufise umurongo umwe gusa nicyo gituma kumbure kenshi bitugora kwakira muri benshi allo amahoro cyane ego ninde ari ku murongo Bonaventure ntirandekura uri hehe ego ndi Gihanga nkaba ndi Musantera komine Gihanga ego Musantera n'amahoro n'amahoro n'ukuri Igihanga byifashe gute ngaho mu komine murongoye n'ukuri ngaho soga ego reka ndabaha akanya mushikirize icyimviro mwahamagariye turi kumwe n'umutumire ngira ngo mwadukurikiye ego murakoze cyane aje tugeze nk'iminsi muri komite amahoro umutekano ni wose no bameze Musanteri ntituriko turumvikana neza allo ubu muranyumva ego gerageza ngira ngo ubu turaje kumvikana abundi ntitwari ko turakumva neza nariko ndababwiye nti ego aha muri komine Gihanga nabamenyesha ko ari komine yoba yasozeho nk'intambara muri tugeze nk'iminsi ariko uno munsi turavye ingene tumerewe n'amahoro n'umutekano mu minsi heze haravuzwe abantu bashoboye kurasa nk'imodoka kwibarabara ariko mu by'ukuri twasanze imigwi y'ababirwanisha nk'uko benshi bakunda kubivuga byari bituma n'umutekano twubaka ibigwati twubaka amashuri abanyagihugu n'umutekano kuri batekaniye Musanteri iyo mwumvise nk'ubu mutumire hariho n'abandi bamaze kugira icyo bashikirije nk'uku avuga ati iyo turi mu mahanga ntibitworohereza iyi nkuru twumva ziraduca umutima mwebwe nka wewe uri mu bajeje intwaro mu Burundi ubwo ntimufise igikorwa kitoroshe cyo kubwira cyo gushikira n'aba bari mu mahanga mukababwira ingene igihugu cyabo cifashe ikintu banza kuvuga no kwanza kumuhumuriza yageze mu Burundi bimushobokeye ushobora gutembera agashika nka Gihanga hafi kilometero 25 by'isagara cya Bujumbura akabona ingene tubayeho hanyuma ikindi nuko tumaze kubona yuko hariho amaradiyo mu by'ukuri usanga kibutu abanyagihugu ikindi naco nuko tumaze kubona yuko hariho n'abantu aho bakoresha ubuhinga bwa internet usanga hariho amasite mu by'ukuri atakintu bakaba bavuga ibyo bifuza ko byoba ku Burundi mukate n'ikora mu Burundi avuga nti mu by'ukuri byorema yasubira mu yabaye aza Barundi atinasanze mu Burundi ari amahoro niba nawe nyarafite akangonongo nafata umwanya n'ukuri jewe nka umwanya wari wose nyakuye noza nkamutembeza muri komine Gihanga baza mu ntara ya Bubanza akabona ingene bimeze akabona ko umusigati aho bagongwara abagwanyi mu minsi heze batendede akabona ko ari umutekano bari twarubaka kuko na hisitoka mu ntara ya Bubanza ariko Musanteri hari ikibazo nibaza ko mutishuye aba bantu bari hanze hariho abo batubwira bati bararahiye ko batazoza kubera bumva ibivugwa mwumva umuti ari uwuhe aba bantu umuntu yobashikira gute nka mwebwe mujeje intwaro mwumva hakwiye gukorwa iki kugira ngo n'abandi barundi batinya bashobore kubahuka kuza mu gihugu cyabo kumbure n'abanyamahanga bo bafite imvokanaka zituma bashobora kuza mu Burundi nukuri umuti wa mbere ko umuntu yabanje gushika ngaha mu Burundi ko turi kumwe tuba turamubwira ibintu abyumva aronse umwanya yoshika kuri ku rubuga karaba ko ivyo tuvuga ndijanye n'ingiro hari ikindi navyo kuba atashoboye gushika ngaha baze barabaza mu Burundi bimeze gute hanyuma turafise ingorane ngaha mu Burundi wo mudasangiye politike ivyiyumviro vya politike umenga niwo mubazi inkuru kumva umenga umugenzi no musangiye ivyiyumviro vya politike turakwiriye kubirengera kumva yuko mu by'ukuri umugenzi ari umurundi
ashobora kutubwira ibyubaka na twebwe baba twebwe turi mu Burundi cyangwa bari hanze nabo nyine bakagerageza bagaterera mu bikorwa by'iterambere kugira ngo iterambere rirame na cyane cyane abarundi bose bumve yuko bamwe. Musanteri murakoze cyane turabashimiye. Mani baheza kire. Ego ni musanteri wa commune ya Gihanga mu ntara y'Ububanza Bonaventure Ntirande kura turamushimiye. Hamwe hoba hariho umunywanyi turashobora kwakira kumbure umwe canke babiri banyuma kugira ngo dusozere kino kiganiro. Nuko ndabona nta urashika ku murongo murashobora hariho abandi bagize icyo bashikirije ngira ngo basanuko bariko barabunganira Kaburungu na Musanteri. Ego nabumvirije nkaba mbanje kubashimira ku vyimviro byabo bashikirije ni vyiza na cyane cyane hatwe tuba tugishika mu gihugu tutaduherutsemwo bakatubwira uko vyifashe yabahaye ikaze ngaho Igihanga. Ego ubwo akajyo nikaboneka je ndumva ndashobora kuzogenda nkahatembera nkaraba kandi namaze kuja atari hake hagati mu gihugu atari ngahe Bujumbura gusa kugira ngo nibonere n'amaso yanje niyumvire n'amatwi yanje hanyuma ninasubira inyuma mvuge ibintu ko nabibonye kuko ninashikari yankabesha ikinyoma kimara umunsi undi kimara umwaka. Rero ndumva abantu twatukwiye kuvugisha ukuri tukavuga ibintu ko biri tutirengagije ukuri. Ego mwebwe wowe usanzwe uri umuririmbyi abaririmbyi murafise ingabirano n'uburyo bwo gushobora gushikira abantu benshi ubwo buryo murabukoresha canke muriteguye kuzobukoresha kugira ngo abarundi bari hariya kumbure n'abari hafi abo mushobora gushikira nko mu buri bya biteramo muzo bukoresha kugira ngo abarundi mubabwire ingene igihugu cyabo cyifashe. Yego ndumva biri mu bintu dutegereza gukora kugira ngo igihugu cacu kivugwe neza mu makungu. Umva hari igihe umuntu yumva yuko biteye isoni umuntu akumva yuko amaye no kuba ari umurundi mu gihe ubona bene wanyu aho kugira ngo bahe iteka igihugu cacu ugasanga ahubwo bagisiga tuvuge novuga yuko bavuga ibintu bitagihesha iteka. Ubwo rero ndumva yuko twese tuzezo kuri uko dushoboye kose kugira ngo tumenye yuko n'ivyo bitagenda neza mu gihugu cacu kandi je nibaza yuko nubwo hazoza ubutegetsi bumeze gute hazama ibihe vyose ari ibintu bitagenda neza. Ego reka tubanze twakire undi munywanyi wa nyuma. Allo amahoro. Amahoro. Ego ninda ari ku murongo ni Musanteri Bugendana. Musanteri wa commune Bugendana mu ntara ya Gitega. Musanteri n'amahoro. Ego n'amahoro. Ego ikiganiro mwacumvirije ngira ngo muciye musanga hari akantu mwashikiriza ariko ndabagore mubanze mutwibutse ingene mwitwa. Ni twambutse na Kama Josias. Ego Ibugendana n'amahoro. Ibugendana n'amahoro. Nuko murashobora kuduga kwijambo. Ibugendana n'amahoro nta ngorane zihari abantu bose barabana. Yaba ubwoko bwose ntacyo bapfa kandi ko nabo muri site bose ubu turabana neza nta ngorane n'imwe bafite ingorane baraza bakadushyikiriza amatwa azabarira mbere n'ubu naco bituma n'ikigwati c'amahoro bose n'abari muri bateze izabo bariko baraza kugira ngo baje muri tubane barubaka amazu bose reka nta ngorane n'imwe. Musanteri ko turi kumwe n'uwo muntu n'umurundi ariko asanzwe aba mu gihugu ca Norvege ubutumwa mwo mutekerera nka mwebwe mujeje intwaro bwo bari ubuhe? Tumutekerera nuko borema abari mu bindi bihugu ko harabusanga bariko barashikuza ngo mu Burundi mu makomine ngo gacika ariko twebwe rero akarorero ino muri komine Bugendana nta ngorane n'imwe nta muntu yitodomba nta umuntu azavuga ngo jewe ngo barampura ubwoko cyangwa ngo barampura aho mva nta ngorane n'imwe nkari bose babana neza nta kintu na kimwe cyotuma bitera ubwoba bari hanze yuko
bakawutaha twubasaba ko botaha mbere bakaza gufasha igihugu cyacu kugira tubane mu mahoro kugira tubiteze imbere. Ego Musanteri murakoze cyane ngira ngo mugabo mwari kumwongerera ko yuko mu minsi iri imbere canke mu mwaka nk'umwe canke ibiri muzoba mufise ibarabara ryiza azohora ahaca atace yinona. Nukuri iterambere ryamaze kudushikira mu mwaka umwe igice cy'imyaka ibiri ibarabara rizoba ari ryiza ry'ikaburimbi rizingozi ndashira Gitega uzigitero kaza neza tangorane n'imwe gushika ku mugwa mukuru wa komine atangurane n'imwe. Mbere iterambere rashobora kuba ari n'ikibuga cy'indege tubazi yuko iminsi mike ya myaka mike izotangura kubaka. Ego Musanteri murakoze cyane turabashimiye nibutse ko mwitwa Josias Mbuze na kamwe murongoye komine ya Bugendana mu ntara ya Gitega murakoze cyane. Ego namwe murakoze. Ego nuko rero ngira muravyumvise uni Musanteri twari duhejeje kwakira n'undi Musanteri ubutumwa nibaza ko mwabwumvise mbere ngo mu minsi za muzoba mushobora kurengana neza atangorane sinzi ko nk'iyo migambi y'amabarabara muhora muyumva iyo muri hanze. Ivyo turavyumva bivugwa kandi nashoboye kurabwiye kuja ruguru gatoyi nabonye amabarabara atari make amaze kubakwa amashuri menshi ya kijambere amaze kubakwa kandi ivyo ndabishima nkifuza yuko abarundi twobandanya twijukira ibikorwa maze igihugu cacu tukagiteza imbere ivyo ndumva yuko biri mu bintu bizotuma igihugu cacu kiba igihugu ciza n'abari hanze nabo nyene bakakizamwo kuko babona yuko abategetsi nkuko yaje kubivuga nabo nyene bakora neza bagakora ibikorwa vya kijambere bikenewe vy'ubu hanyuma maze twese tukabaho neza turyohewe mu mahanga nta wifuza kugumayo. Nuko rero reka ndagushimire cyane sinzi ko ngira ngo tworangiriza ku karirimbo kamwe mu turirimbo watuzaniye nibaza ko hari ico warateguriye abanywanyi b'umuziki kidasanzwe harakabijya woba warabateguriye warabazaniye. Ego narabazaniye CD nshasha yitwa Reka Kwihebura kandi iyo nayo ikaba iriko iragurishwa ku bihumbi 10 kandi kwa Mungu nzoba ndi mu Isare kugira igiteramo mu ntara ya Bujumbura rirarabwo abakeneye bazoyironka bumve ubutumwa bw'amahoro buri muri zo ndirimbo. Ego Felicien Sengiyumva Minani ariwe General Femido Jaba ndabashimiye cyane kuba mwashoboye kushika muri kino kiganiro mukitabutumire bwacu kuri Rema FM no kuri aya yandi maradio dusanzwe dukorana muri kino kiganiro. Nanje ndabashimiye cyane Imana ihezagire Burundi bwacu n'abarundi bose. Ego murakoze ni rero Felicien Sengiyumva Minani akaba ariwe yari umutumire muri kino kiganiro bamutazira kandi General Femido Jaba twize yuko ivyimvira dushikirije byabanyuze ikiganiro cyacu rero kigarukiye ngaha ndashimiye mwebwe mwese mwaduterereye na cyane cyane mu kudukurikira ariko naba ba telefone kugira bagire ico bashikirije sininze kubadondagura ndetse make butere niko bitungwa mu hinga bw'ivyuma ni Fleri Gasore hanyuma kino kiganiro kikaba cyahagarikiwe na Gabriel Nzokira ndabashimiye mu mandanye mwumviriza ibiganiro byacu kino kiganiro kikaba cyagira gatanu muri uno mwaka.